Turabahaye mwiriwe mwese kuri mwebwe mukomeje gushikira amakuru turaca turabarondera. Uyu munsi tugiye kugaruka n'undi ku makuru ariko aracaracicikana yaba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Turaca turabarondera nyine amakuru menshi cyane cyane kuri Repubulika yacu y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaca turagaruka ku makuru menshi agenda arimo kuvugwa ndetse no ku nama ica ibera muri Tanzania aho naho ni mu gihugu c'abaturanyi. Turaca rero wowe kanda subscribe ni ngombwa ngo byonde sabone ubyonde kuzogera kugira ngo amakuru turaca tukudondorera ace agushikira nta vumbi. Reka rero tuce tugushikira incamake amakuru yacu aca yibandaho, ubundi turaca tuyakuramburira ku buryo bwimbitse. Wowe icyo usabwa ni uguca uradukurikirana utakuraho umurongo. Turaca turababwira ko mu ncamake turababwira ko ngo mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngo abasirikare benshi benyegejwe hafi y'umupaka uhuza Uburundi, igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahise impamvu abo basirikare baciye benyegezwa ku mupaka, ubundi ni iyihe mpamvu? Nabyo turaca turabigushikira mu makuru yacu arambuye. Hagati aho kandi turababwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ataciye yitabira inama yaberaga muri Tanzania. Ese impamvu ataciye yitabira inama yaberaga muri Tanzania kandi yari irimo yiga ku kibazo cy'igihugu ciwe, ese ubundi iyo ni iyihe? Turaca tuyikudondorera mu makuru arambuye. Hagati aho kandi muri Tanzania haciye haraba inama ihuza ibihugu bya SADC ndetse n'ibihugu bya EAC. Ibyo byose biraca byiga ku kibazo kiri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ikibazo gihuza umugwi wa M23. Tubibutse ko umugwi wa M23 ari wo wafashe umujyi mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wungirije ari wo Goma muri Lake Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ngibyo nabyo turaca tubigushikira. Ese imyanzuro bafashe ni iyihe? Ibyo nabyo turaca turabigushikira. Hagati aho kandi perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi ntabwo yaciye aja mu nama yihuza EAC nyine yaberaga muri Tanzania. Ese impamvu ataciye ayitabira yo ni iyihe? Ese ubundi yarari hehe? Ibyo nabyo turaca turabigudondorera mu makuru yacu. Icyo usabwa ni ugubyonda sabone ugabyonda kunzogera kugira ngo amakuru turakudondorera ajye agushikira nta vumbi. Reka n'ubundi turaciye dutangira amakuru yacu tukubwira yuko ngo igihugu cyacu cy'u Burundi cyaciye gifata abasirikare benshi kikaca kibenyegeza mu mupaka uhuza Uburundi, igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu ishobora kuba yateye igihugu cyacu cy'u Burundi guca gifata abasirikare kikabenyegeza ku mupaka ngo ni impamvu imwe ngo baceka ko igisirikare cya M23 gica gishaka gutera Uburundi. Muri make ngo Uburundi bushobora kuba buca bwugarizwa n'igisirikare cya M23 kuko ngo impamvu igisirikare cya M23 kirimo guca gishaka gutera Uburundi ngo nuko ngo Uburundi ari igihugu cyacu aricyo gishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara irimo guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi rero ngo burimo burashaka nabwo guca buhabwa agasopo mu rwego rwo kugira ngo babereke ko ibyo bibwira atari byo, ngo igisirikare cya M23 cyaje kije ngo ntabwo gishaka gukomeza guhera mu misiragiro. Niyo mpamvu rero ngo gishaka gutera Uburundi kugira ngo kigihe gasopo. Mbese ibingibi koko nimba bikomeje kuba, nimba umugwi wa M23 ushaka gutera igihugu cyacu cy'u Burundi, ese iyi ntambara iraca ihosha gute? Ibyo nabyo turaca tubibagushikira. Gusa wumve ko ngo igisirikare cyacu cyaciye gifata ibitwaro byinshi bya kirimbuzi kiraca kirabyemenyegeza ku mupaka nyine mu rwego rwo kugira ngo kivune umwanzi.
ese ibi ngibi byo birangira gute? Nabyo turaca turabakurikiranira uko bukeye n'uko bwije. Si ibyo gusa kandi turababwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe unayoboye igihugu cya Kongo, ngo ntabwo yaciye ajya mu nama, ashikira mu nama yahuzaga abakuru b'ibihugu ba EAC ndetse na SADC. Impamvu yaciye ahunga ataja muri iyo nama ngo ubundi ni iyihe? Amakuru menshi ariko agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, araca ashikirwa avuga ko ngo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impamvu ataciye yitabira iyo nama ngo nuko ngo yari afite ubwoba bwo guca ava mu gihugu agasanga igisirikare cya M23 aricyo cicaye ku ntebe. Ubwo rero niyo mpamvu ataciye ava mu gihugu ciwe ngo aje muri iyo nama, kuko nyine yari afite ubwo bwoba bwinshi yuko igisirikare cya M23 ashobora gusanga cyafashe intebe yiwe kikayicaraho, bikarangira nyine ahiritswe ku butegetsi atewe kudeta. Twibutse ko Felix Antoine Tshisekedi n'ubundi yavuze ko ngo azarwana n'igisirikare cya M23 ngo paka cimuhitanye cyangwa se ubu abahitanye, ngo niyo mpamvu ngo adashobora kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko ngo nta munsi n'umwe azigera yicara ngo hamwe n'igisirikare cya M23 ngo aganire nacyo, ahubwo ngo azarwana inkundura ngo kugeza ku mpera y'iyo ntambara. Mbese ubundi iyo ntambara izaca ihosha gute? Izaca irangira gute? Ibyo nabyo turaca turabibadondorera, ubundi turace turashikira uko bukeye n'uko bwije. Kuri wowe utarabyonda sabone, ni ngombwa ngo urabyonde ko kugira ngo amakuru yose turaca turagushikira, turakudondorera azaze gushikira nta vumbi, kandi no kunzogera kugira ngo nyine uzaze uraca ubona notification. Hagati aho kandi muri Tanzania naho haraca haba inama ihuza abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC. Iyo nama yari irimo iraca yiga ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo barebe uko bagarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku gisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Kongo. Ese iyo nama ubundi yize ku biki? Gusa ibigaragara ni uko yagiye ica iberamo udushya twinshi twagiye tuberamo. Ni utuhe? Ni uko hari umuyobozi wa SADC yasohowe mu nama, umuyobozi wa EAC yaciye asohorwa mu nama. Muri uko kwanya MC yaciye amusohora mu nama, bamubajije ikintu cyatumye abantu benshi, abanyamakuru benshi baca bibaza ese ikintu cyatumye ubundi uwo muyobozi asohorwa mu nama ni igiki? Ibyo nabyo biramacanga, ariko ntabwo hashize akanya kanini yaciye bamubwira ngo agaruke mu nama, ariko ubwo uwo mukambwe yaciye avuga ko ari agasuzuguro, ntabwo yaciye asubira muri iyo nama, yaciye ahubwo ahita aca yitahira. Abenshi basigara bibaza ibice bibaye birabacabwa. Ibyo ngibyo nabyo turaca tubakomereza iyo inkuru, turaca tuyigukomereza tukubwire akantu ku kandi. Wowe icyo usabwa ni ukubyonda sabone, ugakomeza kudukurikirana, ugabyonda kunzogera kugira ngo amakuru turaca tukudondorera ace agushikira. Gusa hagati aho kandi muri iyo nama n'ubundi agasha kaciye kagaragara ngo nuko intumwa ya Tshisekedi, ya Felix Antoine Tshisekedi, ngo yari yatumiwe muri iyo nama, yaciye yakira Perezida Paul Kagame, ikamwakira neza. Abantu benshi bikabatungura, abanyamakuru bikabatungura ndetse n'abayobozi bikabatungura, kuko amashusho arimo kugenda aca acicikana, arimo aragaragaza Paul Kagame yinjiye mu cyumba cy'ahari bubere iyo nama, aca yakirwa n'abakuru b'ibihugu, baca bahagarara, arabanza araca basuhuza bose, birangira asuhuje n'uwo mugore wari uhagarariye Felix Antoine Tshisekedi. Bigaragara ko akimara kumusuhuza ntabwo yaciye yicara, ahubwo yaciye akomeza guhagarara arinda perezida w'igihugu cy'u Rwanda, cy'abaturanyi cy'u Rwanda, aca abasuhuza bose barangiye. Ubundi uwo mugore yicara ari uko perezida w'igihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda yaciye yicara.
bivuze ngo ni icubahiro cyinshi yaciye aha perezida w'igihugu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda, ni igihugu cyinshi yaciye agiha nyine, ubu abenshi baciye batungurwa kuko ntabwo bumva ko ukuntu umuvugizi w'igisirikare umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye aha icubahiro perezida w'igihugu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda, ngo kuko ubundi umwuka wari uhari wari kuba ari mubi, ariko baciye batungurwa no kuba yakiriwe neza, akakirwa n'umuhagaritsi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ibi byo biraca bihosha gute? Ibyo nabyo turaca turabishikira. Hagati aho kandi umukuru wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi ntabwo yaciye yitabira iyo nama. Ese iyo nama impamvu ataciye yitabira iyo nama ubundi yo ni iyihe? Nacyo turaca tuyimenya. Gusa amakuru wamenya ni uko perezida wacu Evariste Ndayishimiye yaciye aba ari muri Amerika, ngo niyo mpamvu ataciye yitabira iyo nama. Ese ubundi ko yari asanzwe azi ko iyo nama izaca yitabirwa muri EAC ndetse na SADC, kubera iki yaciye ajya muri Amerika atabanje kwitabira iyo nama? Ibyo ngibyo nabyo turaca turabibadondorera, ubundi turace tubigushikira akantu ku kandi. Wowe rero icyo usabwa ni uguconda sabone, ugabyonda kunjogera kugira ngo amakuru turaca turakudondorera ace yagushikira. Reka rero tugaruke mu kanya tugudondorera n'andi makuru agiye acicikana.